Yesu ashimwe. Dusangire aya majambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice c'8 umurongo wa 2 n'uwa 3 haravuga ngo ishengero rinteye akagongwe kuko uyu ari umunsi ugira gatatu turi kumwe none ntibagira ico barya. Nobasezera ngo basubire iwabo bashonje bogwira isari mu nzira kandi bamwe arabakure. Dusangire ijambo rivuga ngo Imana iratwitwararitse no mu tuntu duto duto. Hariho igihe twiyumvira yuko Imana itwitwararika mu bintu bikomeye, mu bintu binini, ariko aya majambo dusomye arerekana neza yuko Imana itwitwararika no mu tuntu duto, ibijanye n'ivyo kurya, ibijanye n'ivyo kunywa, ibijanye n'ivyo kwambara, womengo ni ibintu bito, ariko no muri ivyo nyene Imana iratwitwararitse. Aha yari kumwe n'ishengero, abaravye abona barashonje kandi yarazi imisi bamaranye badafunguye, abona tobarungika ngo bagende iwabo bashonje ko bogwira isari mu nzira. Abwira abigishwa ngo babagaburire, niho bamubwira utwo bafise ko ari duke, Yesu arabigwiza arabagaburira bagenda bahaze. Bisigura ngo Yesu yaritwararitse n'ishengero kubijanye n'ivyo kurya, ntiyabitwararika kubijanye no kubakiza bagwaye gusa, kubabohora baboshwe n'abadayimoni gusa, ariko no kubijanye n'ivyo kurya yarabitwararitse. Imana si ibikomeye gusa, kandi ikindi naco nokongerako Imana si yabahambaye gusa, ariko naboroshe Imana irabitwararika. Ikibigaragaza Yesu murabizi yuko abana bato yabashira ku mutima cyane, ahubwo abigishwa bagomba kwirukana abana bato nkaho umengo nta kibanza bafise imbere ya Yesu, nkaho umengo n'abantu baba baje kumutesha umwanya, ariko Imana iranitwararitse n'abana batoya cyane, ku buryo Yesu yaciye avuga ngo nimubareke baza hondi nimubabuze, kuko ubwami bwo mwijuru busa n'abameze gutya. Rero nagira ndakubwire yuko niwagira ikibazo uko kiri kose ntuzotinye kumubwira. Yarabwiye ishengero rimukikuje ngo ntimukiganyire ku byo kurya, ku byo kunywa n'ivyo kwambara. Bisigura ngo ababujije kwiganyira yashaka kubabwira ngo nimubimbwire vyose, nkuko Paulo yandikiye ab'Ifilipi arababwira ngo nimukiganyire ku kintu na kimwe, ariko byose mubimenyesha Imana mu gusenga, mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Mu yandi majambo, aho kwiganyira uca ubimubwira Yesu. Hari igihe rero umuntu yoja hakiganyira aho gusenga kugira ngo abimubwire, kubera yatinye ko ari ibintu bito, kubera yatinye ko ari ibintu bitagira ikimazi. Ariko Yesu nagira ndakubwira ko akwitwararitse muri vyose, ari bihambaye, ari vyoroshe, arakwitwararitse. Nuko rero ntutinye kumubwira uko uri kose, uko ungana kose, uko umeze kose, ari hafi yawe kugira ngo akumve kandi akubere inyishu. Nuko Imana ibahezagire.